Imana irakoze iduhaye kano karyo kugira ngo tuganire ijambo ryayo rya Acher NIYONIZIGIYE nizanyigisho zivuga ku buzima bwo mwigisho wa Kristo. Iki kiganiro ni inkurikizi canke ni igice ca kabiri cyo kiganiro c'imbere yiki aho navuze ku burongozi nk'akaryo ko gukora ivyiza ngira mbandanye mvuga iryo jambo nyene. Igituma numva no rigarukako no kubera nzi ko atari uko vyumvwa suko bitahurwa kenshi. Muramaze kumva iyo amajambo avugwa, iyo hariho umuntu kanaka tuzi abantu bazi yagenywe yajejwe amabanga akomeye, uzokumva bavuga ngo yamwibutse, bamwibutse, urya waratomboye, agiye kogorora. Amajambo kenshi avugwa yubakiye kuri uwo muntu nyene n'inyungu ziwe gusa. Nta na rimwe uzokwigera wumva abantu bavuga ngo urya muntu ajejwe amabanga akomeye, responsabilité agiyemo ziragoye, agiye bizomugora no gusinzira. Hajya ahantu hari ibikorwa vyinshi bisaba ko yiyumvira cane, bisaba ko abona ivyo abantu bakenye. Si ivyo biza mu mitwe y'abantu, babona ivyo umuntu agiye gukuramwo. Burya ivyiyumviro vy'isi vyaratunyoshe, vyaratuboshe, kandi biri mu bituma n'amashirahamwe yacu yama ariko arahungabana, mbere n'ivy'igihugu uravye guhera muri kahise bidashika ahantu abantu ngo bumve yuko bahimbawe. Ndibaza ko abakristo mumaze imyaka mugakiza imyaka myinshi, uko mwasomye Bibiliya mugatahura icivuga, mugaca mugereranya n'ingene igihugu cacu cagiye kirevuriwa, haragera igihe ubona ibintu bitajanye ukavuga uti bigenda gute ngo igihugu kirimwo abakirisu benshi kimeruko, abantu bakajyana bakicana bagahunga bakonona ubutunzi bw'abandi, kandi basoma Bibiliya ivuga ngo ukunde mugenzi wawe, ukunde umubanyi wawe, mbere n'abansi bawe basengere. Igituma ibi bintu biba nukubera hariho ingeso y'ubunyedini, aho usanga abantu bitirirwa ivy'Imana mbere bakabibamwo n'umwete mu bikorane y'abantu bakoranye mu mashengero n'ahandi no ku mastade, ariko inganza buzima yabo la vision du monde bafise, kimwe bita world view mu Congereza, ivyizegwa vy'urufatiro bitumbereza ubuzima bwabo ari ivy'igipagani cigendera. Ijambo tugiye gusoma riri muri Matayo 20 kuva kuri 24 gushika kuri 28. Mu nkundire aya majambo tuyasubiremwo tuyasome, naho hari ikiganiro twayasomyemwo, ariko hoho twasomye muri Mariko. Matayo 20 guhera kuri 24 haravuga ngo bamwe 10 bavyumvise bidodombera ivyabo babiri bavukana. Aho hari habaye iki? Bajya bigishwa 12 hariho babiri bavukana, Yakobo na Yohana. Hanyuma umuvyeyi wabo mama wabo acaza gusaba Yesu ngo niyagera mu gihe cyo kuganza azobagira ivyegera vyiwe, umwe mushiri bubamfu undi amushiri iburyo, cimviro cyo kugabura ibibanza. Abigisha bavyumvise bamwe abo 10 basigaye baca baridodomba kubera ivyo bintu abo bantu abo bigishwa abandi babiri ngira ngo batumye mama wabo akaja kubibasabira. Hanyuma Yesu acara bahamagara arababwira ati murazi yuko abaganza amahanga bayatwaza amanyama, kandi n'abakuru bayo bayagira ko ububasha. Muri mwebwe suko biri, ariko ugomba kuba umukuru muri mwebwe azoba umukozi wanyu, kandi ugomba kuba uw'imbere azoba umushumba wanyu, nk'uko umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa atari ugukorera abandi no gutanga ubugingo bwiwe kw'incungu ya benshi. Igihugu cose kirafise imico, hanyuma imico ni ikintu cagutse kirimwo ibintu vyose vyerekeye ubuzima bw'abantu, ariko uruhande rumwe imico iduha canke idufasha gutahura nibijanye n'uburongozi. Hanyuma mu mico yose abantu barafise ingene batahura ubukuru icarico, kuba umukuru icarico, kuba umurongozi icarico. Hanyuma kenshi mu vyiyumviro vy'abantu kuba umukuru n'amahigwe, nukuronka ivyo abandi bataronka, nukoroherwa n'igihe abandi bagowe, nukudakena, nta mutwara kena, kandi ivyo washaka na hano iwacu vyari bihari kuva kera, kuko umutwara aratanga kugira ngo atange nuko abafise vyinshi, rimwe na rimwe agaca nabirondera no mu nzira zitarizo
kugira ngo aronke ivyo atanga. Hanyuma ariko turavye hano Yesu arababarira ngo uburongozi mu vy'ukuri si ico uronka wewe, ni ico umarira abantu. Si ububasha ufise ku bantu, ni ivyiza ukorera abo bantu, ni ibintu ubakorera nk'umukozi wabo. Umutima w'uburongozi mu bwami bw'Imana wubakiye ku ijambo ry'ubusuku, l'esprit de service. Ntiwubakiye ku vy'umurongozi aronka, ku ma avantage. Avantage canke uburusho nimba wo buronka, kandi hari igihe biba bikenewe kugira ngo umuntu akore ivyo bikorwa atekanye ataruhagarara rw'ubuzima afise, sivyo bigize uburongozi. Bijya ni nk'ibintu biza nk'ibiherekeza ku muntu ariko arakora neza igikorwa c'uburongozi, igikorwa co gusukurira abarongoye, kuba au service y'abarongoye. Abandi babona uburongozi nko kuba mu kibanza cyo kubahwa, gutinywa, ukamenga iyo abaye umuntu asanzwe akaganiriza abantu nk'umuntu asanzwe, ukamenga yatakaje ububasha bwo kuganza. Iryo ni kosa ribi cyane. Iyo wubakiye uburongozi bwawe ku gutinywa, uzocubaho ugenda uratontoma nk'intambwe, ugenda uraturagara nk'inkuba kugira ngo wumve ko uri umurongozi. Uburongozi singe n'abantu bagufata wewe, uburongozi nico wewe ubamariye. Abantu ntibategerezwa kukunamira, ntibategerezwa kukwereka ko uri gitangaza. Igikomeye si ivyo, naho bo bikora kumbure bidaciye bigufata nawe ngo bigutere umutima w'ubwibone n'ibisanzwe. Ariko reka tubifate gutya, mbega burya umurongozi uw'Imana yizigiye ikamutiza ububasha bwo kuganza, ni giki izofatirako mu kumusuzuma? Ni giki Imana izoraba ikakibona igaheze ikavuga iti wakoze neza? Mwibaza ko ari amashi yakomewe? Mwibaza ko ari amafaranga yegeranije, ubutunzi yegeranije? Mwibaza ko ari icubahiro yagize? Ivyo bintu mwibaza ko mu munzane w'Imana hari uburemerezi na buke bizoba bifise? Ibikorwa vyiza wakoreye abantu nivyo bizoguherekeza n'inyuma y'urupfu. Izo mpuzu z'icubahiro zizosigara kuri ino si, iyo izobigize amahigwe bazoyiguhambamwo, kandi iyo nta kwezi kuzohera itarabora. Ni vyiza yuko ivy'agaciro kurusha ibindi arivyo dushira imbere, ntiducurike ibintu ngo dusange ivyari kwitwa ivy'inyuma arivyo twashize imbere. Mu bwami bw'Imana umurongozi muzima n'umurongozi w'umusuku, n'umurongozi ari au service y'abarongoye. Si umurongozi akoregwa, si umurongozi aremera abantu, n'umurongozi atuma abantu bari mu rukigwa mu buzima bwabo. Hanyuma ikindi, iri jambo uriravye neza uza gusanga mu vy'ukuri umurongozi si umuntu ategerezwa kuba azwi nk'umuntu ari mu kibanza kanaka, kuko nta muntu n'umwe adafise icyo ashoboye gukorera abandi. Twese turafise ivyo dushoboye bivanye n'ivyo Imana yaduhaye. Igihe cose ukoresheje impano yawe, ukoresheje ikintu ufise, caba ari gifadika caba ari kidafadika, mu kugirira neza abantu, mu bwami bw'Imana uharugwa mu bakuru. Ariko hari ukuntu twumva umenga jewe kugira numve ko nanje ndi mukuru ntegeza kuja mu kibanza kanaka. Ivyo ni ivyiyumviro vy'inosi. Nashaka rero ndakwinginge muntu w'Imana, aya majambo yarimbure cane kugira ngo adufashe gukosora ivyo twakiriye nk'ukuri ariko mu vy'ukuri ari binyoma. Ivyitwa ukuri hano mw'isi, bimwe muri ivyo ni binyoma mu bwami bw'Imana. Muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Ntuze wumve ko uri umuntu muzima kubera abantu bakunamiye, kubera abantu bagukomeye amashi, kubera amazina y'icubahiro ufise. Aho niho hanava no gupfa n'abantu ibintu bidafashe. Ngo nukubera bataguhamagaye mu izina ry'icubahiro, induru zikaba induru, umuntu agashavurira abantu akabakarira ngo ntibamwubashe. Burya igikomeye ni ico wewe ubamariye. Abantu bareke, nimba wubahitse bazokubaha. Ariko kandi nimba ari abantu bazi kubaha, nimba ari abantu badafise ingeso yo kubaha, naho kwegeranya amazina yose y'icubahiro ugashira ku mutwe wawe, hariho abantu batazokwigira bakubaha. Ariko ico ntaco gihindura nimba uri kuragirira abantu ikimazi mu maso y'Imana. Burya ndibaza no mw'ijuru
naho tutazi vyinshi cyane Imana itashimye kubihishura gose, hariho abantu bazohabwa iteka tutari twiteze, kuko tuguma turaba ba bandi bazwi, bamwe bama bariko baravugangwa, bamwe bafise amazina komakomeye, bafise ibintu kanaka bitayega, baryumenga ukunyene tubibona mw'isi, twibaza ngo no mu bwami bw'Imana niko biri. Mu bwami bw'Imana uwuhabwa agaciro, umukuru w'abandi ni uwubakorera kurusha uwundi. Aba bantu badukorera, bakadukorera ibintu vy'ikimazi, bitugirira ikimazi, batamenyekana cane, aba ni Imana iha agaciro, aba ni mu bwami bw'Imana bafise intebe y'icubahiro kurusha ba bandi bitwa abanyakubahwa ariko ataco batumariye, ahubwo badutera amagorwa, kuko abo nabo barabaho. Murabazi muri Bibiliya igihe ca Yesu, hariho abantu abari batwara kiriya gihe ba Pilato na ba Herode, aho baciye ko ari gusesa amaraso gusa, bari abantu b'amanyama bo kucuranguza abantu nk'abo. Ego nivyo bitwa abanyakubahwa mw'isi, ariko mu bwami bw'Imana bajya nta n'uwuzi nuko bazoba bafiseyo n'ikibanza, kuko ico Imana iha agaciro nico tumarira abantu, sico tubamaza. Nuko none rero nagomba ndagutera intege wewe muntu w'Imana, nimba uzi Imana, uri umurongozi, ni washira mu ngiro ijambo, uri umukuru, reka nkoreshe ijambo, uri umukuru. Abakuru nabakorera abandi, kandi nta numwe adashoboye gukorera abandi kiretse ubutabishatse. Uwo nawe bamwita ikigaba. Nta muntu numwe Imana itahaye icyo ashobora gukorera abantu. Ushobora kuba uri umunyeshure, uri mw'ishure ngaho, nturi n'umukuru w'ishure, umuderege, mugabo urashobora kuvuga uti aha hantu haracafuye, ukaraba bagenzi bawe babiri batatu, mukiyegeranya, mukahatunganya hagasa neza, muba mukoze igikorwa ciza kubw'amagara no kumererwa neza kw'abo banyeshure muri kumwe. Ico kiboneka nk'ikintu kigayitse mu maso y'abantu, ariko mu maso y'Imana uragaragaje ubukuru, uragaragaje umutima w'ubukuru. Ikintu cama kitugora nuko kenshi canke rimwe kumbure abagwanira kuja mu bibanza vyo kuganza bataba basanganya uwo mutima wo kubona igikenewe no kugikora naho batuba bakijejwe. Uca usanga rero abantu babigwaniramwo ari ba bandi bashira imbere inyungu zabo, bashira imbere icubahiro cabo, bigaca bituma ugukora iciza muri ivyo bibanza bigabanuka, bigaheza bikatugirako ingaruka mbi. Bantu b'Imana, ni mwebwe Imana ifise muri ino si kugira ngo yigishe isi ivyizegwa vy'urufatiro vyo mu bwami bw'Imana, les principes du royaume de Dieu. Hariho imigisha isi tazoronka niyo mutahaguruka ngo mugendere ivyizegwa vy'urufatiro vyo mu bwami bw'Imana. Nimba isi itwawe n'abantu nka ba Herode na ba Pilato, hari intambara zizoba zitari zikwiye kuba. Hariho abantu bazokwima uburenganzira bwabo batari bakwiye kubwimwa. Hariho abantu batazoronka ivyo bari bemerewe kubw'akarenganyo ka ba Pilato na ba Herode. Ivyo birasaba rero kugira ngo bihinduke, birasaba yuko haboneka abandi batahuye ubukuru icarico, bahagurutswa n'umutima wo gukorera abantu aho bari hose, mu mashirahamwe yigenga, y'amamato, y'abamanini, mu budandaji, bwabo budandaji buto canke bunini, bagakora basunikwa n'uwo mutima wo kugira ico bamariye abantu. Abantu nk'abo nibo Imana ishaka gukoresha kugira ngo igirire neza amahanga, duhereye ku ihanga ryacu. Birateye isoni, birababaje kubona uburongozi buganzwa no kwiruka no guhahamukira inyungu mu gihugu c'abantu b'abakirisu. None iri jambo Yesu yavuze twarishize he? Tuzogyibuka ryari? Bigenda gute ngo ibiturire vyiganze? Kuko burya umuntu ashobora kwaka igiturire haba hariho ububasha afise. Uravye n'indondora jambo yaco, definition y'igiturire no gukoresha nabo ububasha kubw'inyungu zawe. Bigenda gute ngo igiturire ciganze mu gihugu cuzuyemwo abakirisu? Wa mutima wo kuba au service y'abantu, wa mutima wo kuba umusuku w'abantu twawushize hehe? None dukurikira Kristo canke dukurikira Herode? Umwami wacu ninde mu vy'ukuri hagati yabo babiri? Ibi bintu ndiko ndabivuga nzi ko biremereye, bibabaje, bigoye, nizera ko nawe utahura uburemerezi bwavyo. Nimba turi abantu b'Imana, nimba turi abigishwa ba Kristo, reka tugire uyu mutima wo kuba au service y'abantu, tugire umutima wo kuba basuku aho turi hose. Ubwo nibwo bukuru.
ikintu cyose kidasa n'ico subukuru n'ubukungu mu bwami bw'Imana. Ibi binyoma vya Satani tubivemwo. Mbega wewe ukubaho kwawe kuruhuye imitima y'abantu bangana gute? Canke uri inkomoko yo gutuntura? Mbega wewe ibitigiri vy'abantu banezerewe kubera ukuganza kwawe bingana gute? Hasi ndiko ndavuga babandi wahaye ivyo batatagereza guhabwa. Ndiko ndavuga abantu wakoreye ivyiza mu buryo bwemewe n'amategeko. Nimba aho duciye tuhasigamarira n'umubabaro, turi ba Pilato, turi ba Herode. Abo nibo bami bacu, Yesu turiko turamubesha. Imana idufashe, kandi ndagusaba ngo nimba hari ikintu watsinzwe ko ugira ico uhinduye. Burya ijambo ry'Imana ntirizira ubusa, kandi ukaba ufise abandi ushobora gusangiza aya majambo uzubikore, kugira ngo ivyo Yesu yadutegetse tubikore maze tuvyigisha abandi, duhindura igihugu cacu. Imana ikugirire neza, Imana iguhezagire ku mwanya wawe wafashe.